hageze none urashobora kumva ingene tugura ifarine y'ingano mu Iburaya kandi ingano dushobora kuzitera i Burundi. Urashobora kumva ingene dushobora kugura sauce tomate dushobora gutera amatomate tukahingura amatomate. Ivyo vyose ni vyinshi, n'uburorero bwinshi bwose. Umukate, farine turashobora gukora farine mu myumbati, mu bijumbu vyose. Ivyo vyose birashoboka. Mugabo vyose ntibazokwigira baguha amafaranga yo gufinansa ivyo bikorwa, kuko muzoba muriko mwicira isoko abo bantu babishora mu Burundi. Niho rero usanga Burundi bugendera ku mfashanyo gusa, ntibubone umutego urimwo ukwama umuntu ariko arasabiriza, kuko ntaho twigeza. Kuko mu gihe usabiriza kugira ugura ibintu vyabo ataho wigejeje, nawe ugira uti je nanje ndiko ndimbura, ubu ndiko ndasaba, mugabo umwaka uza nanje nzoba nimbura. Ni nahandi tuzokwama muri dépendance perpétuelle de l'aide. Nuko niko bimeze ubu. Urumva izo 4/5 z'ama importation birashoboka, umuntu arashobora kuzigabanya, mugabo muzozigabanya osironta atabushake bwa politique buriho. Izo carburant, médicaments, les engrais, ivyo vyose umuntu arashobora kugabanya la consommation, mugabo bazoguma baguha amafaranga ati bandanya wemporta. Wimye umuntu devise ati no ntidushaka ko wemporta imodoka de luxe, abazungu bazoca bagira ati wewe uriko ubloka ntuzeye la libre concurrence, le secteur privé, ntushaka ko bagura imodoka. Ugasanga rero abantu bifitiye ibifaranga baciye bagura les véhicules de luxe. Abo bazungu nabo bakaryoherwa ati sigizima bagura ntuzeye izo modoka. Les engrais la même chose, kubera iki twe tudashobora kugira ama engrais iwacu? Kera ko twagira des engrais du fumier, kubera iki badashobora kugira ama fumier akorewe mu Burundi? Mugabo kubera abo bantu batanga izo mfashanyo bagira bati hariho ihinguriro mu gihugu kanaka rikora habire z'ikizungu, reka tubihe mu mfashanyo tubahe intabire. Donc nuko niyo le cercle vicieux de l'aide, dépendance, de la pauvreté tuguma turimo. Nivyo sinzi rero umunsi bizohinduka, ntavyo nzi, mugabo ubu ariko arageraho igihugu mbona nta isi iriho. Nk'ubu nibahagarika izo mfashanyo, batadugije izo mfashanyo, hazogera igihe ndibuka ko mu kwa kabiri nari navuze nti idolari birashoboka ko imbere y'impera z'umwaka turimwo izoba rigeze ku 10,000. Nabivuga nka blague, mugabo ubu niko turiko turagenda, niko turiko turaje. Alors twogira iki? Turaja peut-être ndaja kubivuga, mugabo mu gihe tukiri dépendant des aides extérieures, naho tuzokwigira. Nta gihugu na kimwe muzorabe cigeze gitera imbere kubera imfashanyo. Urabe ibihugu vya Aziya byateye imbere kubera anseretuma barahagaritse imfashanyo, kuja gusabiriza imfashanyo. Barafata bafata abantu b'iwabo b'Abaasiatique baba mu biri ivyo bihugu vya Burayi, vya Amerika, ati nimuze mudufashe, barazana imfashanyo. Mugabo mu gihe tugitega amaboko kuri abo bantu bafasha ngo ni imfashanyo, je nibaza ko nta isi n'aya mareve bariko bavuga ngo muri 2040 2060 naho tuzoshika 2100 ntaco Uburundi buzoba buragera. Ni ivyo niyo nyisho nashaka kwishura. Murakoze. Ok, merci. Nibutsa abantu yuko sinibihugu vyazi gusa babigize, na Ethiopia bigize. Aba Ethiopia benshi cane gose bo kwisi yose baratanga amahera, leta yabo ikayakoresha, ariko ni leta yubaha amahera y'abandi. Sinkiyi turiko turavuga. Sinzi numata wonyibutsa abantu batatu bari bapojeje ama question. Nimba hariho question ari pose kuri Dr Bob canke kuri Maître Gustave. Nibatse ko ndageze bose hama nta bujyaje nawe yari yabajije professeur. Okay. Numvise ikibazo ciwe vraiment murambabara nabi. Je entraîner namubajije ntiyari bwansubize. Ikibazo cyanje ntiyacumvise neza, yasabye ko tugisubiramo. Mwonye usubiriramo ntaco
ndagira ico ndakivuga yego ariko arakivuga tuca tukibabwira okay nabo ujya mwonyarutsa rap iyo question tukayumva hanyuma tukagerageza kubika umwanya kuko ubu turi 21h10 hanyuma tugashobora kwakira n'abandi bantu merci ego ikibazo canje cya ikibaza kiti yari yavuze ku vya devaluation uburundi bushaka gukorera ifaranga ryabwo je nari ndiko ndabaza Andre adusigurire ni ryari igihugu gikora devaluation ni mu kihe gihe igihugu gikenera gukora devaluation igihe uburundi burimwo harakenewe ko uburundi bukora devaluation ku ifaranga ryabwo nizihe ngaruka zishobora kuba nyuma yuko bakoreye devaluation kandi n'ubundi agaciro k'amafaranga y'amarundi kari ahantu hatari heza ndashaka asigure ikintu cya devaluation atubwire igihe bikenewe yuko ego Okay. Professeur André, ariko avuga ati mwigeze kuvuga yuko hazoba meze yuko Burundi bupasa à la dévaluation. Ati muri iki gihe turimwo mwumva bikenewe kandi ifaranga risanzwe riri hasi cyane gose. Hanyuma ingaruka zoba izihe. Ego. Urumva dévaluation ni mesure économique financière qui ifatwa mu gihe babona yuko ivyo ushora hanze biri hasi cyane paraporo y'ivyo gura hanze bifasha ko iyo udevalue abantu baragabanya abimporta ibintu baca bagabanya ivyo bimporta kubera amafaranga caba menshi kuko nk'ubu yahora agura nka 5,000 by'amadolari akabigura kuri todo change $3,000 hanyuma agateza kuyagura ku 8,500 urumva ko ivyo en terme de quantité ivyo yo kenera kuri ya mafaranga yahora agura aba acaba make bicaye babike acagabanya donc on réduit les importations hanyuma bigatuma les exportations le peu d'exportation tugira en terme de francs agurishije miliyoni y'amadolari uko winjira muri banque de la République abari amafaranga menshi mu marundi nivyo donc ça décourage les importations hanyuma bikatuma ama importation ama exportation nayo agira un peu de valeur alors ni assez théorique mais bagira bati mwebwe comme atama devise mufise ayo amadovize tuzobaha ifo ko mumenye ingene muyakoresha kandi mureke kubesha yuko le taux de change ya 3000 si taux de change réel. Taux de change réel ni yo kuri marché noir. Alors les conséquences murabizi déjà ubu ifaranga en dollars yaraduze valeur urumva ni 8500. 8500 rero no kuvuga ko ibiciro mu Burundi bizoca biduga. Carburant izoduga. Ibintu byose biri importe bizoca biduga. Alors si le carburant iduze ibiciro vy'ibintu nkenerwa mu Burundi bizoduga cyane. Hamusange urabona nk'ubu batubwira ko ikiro c'inyama kigeze ku 335 kubera baba bakoresheje ntuzeye carburant y'ukuzana y'ukudeplaça ntuzeye les viandes igiciro kizoduga none abantu bazoshobora kugura izo nyama bazoshobora kugura ibiharage ibigori kuko vyose ubu biriko biraduga ibiciro alors niyo problème rero iriho mugabo c'est une obligation kuko urumva ntidushobora kubaha ayo mafaranga kuko baherutse babaha tranche ya mbere ya 60 millions de dollars gusa bateza kubaha avant la fin de l'année bateza kubaha ayandi 65 millions de dollars ayo babahaye nayo barabaha gushika no munsi alors babagira ati condition iriho nuko devalue le franc hanyuma tubahe utwo 65 millions de dollars mugabo bakabizeza yuko n'abandi na Banque Mondiale izoca yongera ko ayandi Banque Africaine de Développement yongere ko ayandi na Union Européenne yongere ko ayandi donc urumva le programme du Fonds monétaire doit être exécuté comme prévu
niko bimeze kandi batayexekise nta bandi bazoshiramwo amafaranga niyo problème. Alors c'est un choix à faire, hazoba ingaruka zikomeye ku barundi ku biciro no kugena abarundi bazobaho, hazoba ingaruka zikomeye rwose, mugabo nta kundi barabitebeje, iyo babigira hakiri kare biba vyarakumbure nuze le choc yarabaye amorti. La même chose ibi vya budget, bazogira révision budgétaire muri ngira ni la semaine prochaine canke dans 2 semaines, bazogira révision budgétaire, bazokata bazokupa encore une fois nkuko babigize ubushize bababwiye ati bagabanye les dépenses publiques, baca bagabanya les dépenses d'investissement arizo bateza kongera ko amafaranga kugira dushobore kugwiza umwimbo. Ntazo baciye bagira bati ntidushobora gukora ku madepense ya presidence kuko president ateza kuja mu mission ahanaha, dushobora kugabanya amafaranga ya déplacement y'abashikiranganje y'abasenateri y'abadeputete. Donc ibintu nk'ivyo les dépenses bateza kugabanya ntibazigabanya, bagabanya izari zifitiye akamaro Uburundi n'abarundi. Nivyo rero nivyo turimwo, niyo la mauvaise gouvernance, le mauvais leadership dufise, atabona l'intérêt national d'abord avant de voir l'intérêt des étrangers. Sinzi rero ko nishuye ikibazo. Nibaza ko mwacishuye vraiment. Hari hayandi ma question garumata bari bapojeje Dr Bob na Maître Gustave. Nos 3 intervenants baje bwa mbere. Normalement oui, ahubwo Okay. sinzi ko yacumvise Bob cankwe Gustave wowe numvumenga yari yacishuye. Ariko Okay. Renaud nimba munyumva hari akabazo nagomba kubaza Je ndabumva neza. ego Andre Nikwigize hari ikintu yari aratubwira yagisiguye no kuva kare kino kiganiro asigura ibijanye nuko ifaranga ry'u Burundi tezwa gutagaciro kugira ngo haje mu ngiro umugambi w'ikigega c'isi mu mafaranga batezwa gufasha. Nimba leta yarahesheje ntiyabishira mu ngiro ikarindira, mwibaza ko izohava ibireka nimba itazobireka naho mwibaza ko ishobora kubishira mu ngiro rya canke bayatinye iki? Nivyo navuze ni migambi iyo musiranye n'ibi bigega mpuzamakungu programme uteza kuyishira mu ngiro kuko bagiye bagonanwa bagira ama négociation, ariko bamaze gusinya bagasinya hariho ico bita lettre d'intention gouvernement yandikira Fonds monétaire, iramwandikira ati turemeye yuko ibi vyose tuzokwajusta la monnaie burundaise, le cours tu ajusté au franc, disons au dollar, baravyemera. Ubu rero urabona ko Fonds monétaire yararindiriye ntishobora kubuja kuko nivyo yashikirije muri conseil d'administration. Mu gihe rero leta y'u Burundi itariko irabikurikiza, bazogira bati leta y'u Burundi rero ko yanse kubikurikiza, reka aya mafaranga tuyanire tuyaha abandi ibindi bihugu bishobora gukurikiza programme. Ivyo rero niyo ngorane, kandi n'ibindi bihugu n'ayandi mashira hamwe nariko ndababwira Banque Mondiale na Union Européenne, murabona na Union Européenne yarahagaritse ama credit. Ivyo vyose rero bituma ekonomi y'u Burundi, ubutunzi bw'u Burundi buhagarara. Ntibuhagarara gusa ahubwo buja mu manga kurusha aho buri no munsi. Ivyo rero nivyo leta yateza kurindira, barigeze kubivuga mu ntuze muri parlement, nibaza ko sinzi umuntu uze president wa parti w'umugambo yaravuze ati ivyo bintu ntimuvyiyumvire no kuvyiyumvira ngo muradevalue encore kuko ntitwobivamwo twoba turiko turica ubutunzi. Mugabo uko barindira niko ibintu bigenda bimera nabi. Usange hazogeraho badevalue hamwe, usanga amafaranga y'u Burundi asigaye ari nk'ibipapuro. Byarabaye mu bihugu vyinshi, muri Zaire, byarabaye muri Zimbabwe, byarabaye n'ahandi. Ivyo rero nivyo twateza kwevita ko bishika, ahubwo bakaraba ingene bofata des mesures de protection, kuko mu ma devaluation haraba des mesures de protection bagira bati eka aya mafaranga avuyemwo
reka dufashe abanyagihugu kwiyungunganya tugira imigambi abarimyi bashobore kurima ntibazokwicwe n'inzara, ibiharage bigwire, ibigori bigwire, batera ibitoke, aborora borora, bakagira des mesures palliatives zofasha igihugu kugira ntuze iyo devaluation ntibe aussi dure que izoba. Abafonctionnaire ba leta bazosufra gose kuko ayo mafaranga azoba ibipapuro, uwo mushahara baronka ntaco uzoba ukibamariye. Donc nico gituma nibaza ko umuntu yabajije ati none iyo devaluation amahera y'amarundi yoshika kurangahe kugira BRB ishobore kuyatanga kuri uwo wese ashaka gukurangura? Kurangahe bizova kuyo BRB ironse. Urabona nk'ubu BRB nta na reserve ya amwa ifise. Alors babemere bati nimwagira ibi tubasavye mukabikora tuzobaha aya twemeye, hanyuma dusabe n'ayandi mashira hamwe mpuzamakungu afashe muri aya maproje etc. Kuko hari nk'amaproje menshi yahagaze, nka Banki Mondiale yari yategekanije amafaranga ashika miliyari $, yo gufasha mu maproje Burundi. Donc aya miliyari $, igiye kuri konte muri BRB arafasha abantu bakaronka amadovize. Ega BRB itanga amadovize en fonction y'inge yayifise, atayifise ntayizotanga. Niyo problème. Alors azova he puisque Burundi bute export. Si on n'exporte pas, on devra compter sur l'aide extérieure. Alors l'aide extérieure nabo bavuze ati banze mugiriye imigambi twavuganye muishire mu ngiro, urumva haca haba blocage quelque part. Donc niho Burundi bugeze. Okay, murakoze. Hariho amakestion Garumata wonyibutsa bari bapojeje Bob na Gustave. Bon, rero hari ikibazo Ndondeza Pamela yambajije, je nibaza ni kimwe yambajije. Ego. Sinzi ko no cishura ko ariko mu nkundire kumbure ubu muraza Bien sûr mwishure, ariko nagomba gupopoza aba invité bacu mushoboye kwishura de manière concise comme ça tukaba dynamique abandi bantu bagapoza ama question byo babyiza. Ariko mubona mworandira naho nyene nta ngora ni mwebwe twatumiye. Ngewe nukurandira kuko nibaza hatanu umwanya twobironkera. Je nashaka kuvuga gato muri akanya gato ndonse. Nashaka reka mbanze nishure Ndondeza hanyuma ncengira une petite observation. Bon, Ndondeza yambajije effectivement par rapport y'ivyo yabajije n'abandi na Andre Ndikwigize yari yambajije bijanye n'aya ivy'amaede ngo Burundi buronka ngo aravuga ibi vyose by'aba bantu baba investisseurs bashobora kuzana imitahe yabo hanyuma abategetsi bakayikoresha nabi, sinzi leta ikabihomberamwo bakitwarira igihugu. Yabivuze ayo madeni yose yuko ari abarundi bazogenda barariha, bizogenda biradukora ko twese ama generation de generation en generation rum. Bon, je yambajije ikibazo ati mbega wewe nk'iradio ukora mu radio yama yahaye ijambo abanyagihugu mukorera mu banyagihugu igihe cyose, ati est-ce que vous avez l'impression yuko abanyagihugu barealiza donc batahura yuko izi politike mbi zibakorako zimpacta negativement ku buzima bwabo? Bon, jewe sindi umu sociologue, ariko aho ngeza nk'umumenyesha makuru jewe ndabona ko abanyagihugu b'abarundi baraciye ubwenge, barabibona kuko barabivuga. Erega biri mu byo bama bariko baravuga, muze mumvirize iyo bariko baravuga mu maradiyo, iyo bariko baravuga ingorane bafise kubijanye n'ibi bitoro byabuze mu gihugu, iyo bariko baravuga ibijanye n'imiyaga nkuba birirwa barabura, barabivuga ukumva yuko batahura ko hari intwaro mbi yazanye ubukene mu gihugu. Ivyo rero iyo muriko muranavugana atari ku radio uravyumva yuko bavuga bati aba bagabo naho batwigisha ibi nibi baho badushiramwo ibi nibi, wapi biragaragara yuko nta politike zabo ntavyo bafise, byarabananiye gutwara kuko kera ibintu byari bimeze uku, twaronka ifumbire gutya, ikiyeri cyagugwa gutya, umwana wamurihiye amashure byagenda gutya ku mwaka, abana batatu byagenda uku. Barabivuga ukumva ko bidoga, bakabona yuko uno munsi ata politike economique ihari, nta politike y'ubutunzi ihari. Ivyo rero nibaza ko barabizi. Bon,
et puis tuvuze abanyagihugu no kwibuka yuko uburundi bugizwe n'ibice 80% vy'abanyagihugu babirimizi no kuvuga birimira bikorera ubuzi bwabo ibintu by'amashure maremare atavyo bagiyemo ariko bidasigura yuko badatahura ingene imibereho yabo imeze ufatiye ku butunzi bw'igihugu ahubwo usanga kenshi bari no mu babitahura cane gusumba aba bantu tuba tuvuga ko bon bakorera ku ma principe scientifique kuko nk'ubu jengera ndabahakariro gato mu nkundire c'est une petite observation nimwumva rero ndandiriye muce mu mpagarika kuko sinigeze ndonka akanya ko kuvuga kumbura ariko reka ndababwire ndiko ndaraba nk'ivyo turiko turavuga par rapport yisije ya table ronde yuko ari nk'umutego bariko bashaka gutega abanyamitahe twari twavuze ko tuza kurabira hanini cyane kubijanye nibiba mu Burundi twavuze ka y'ibitaro vya Kira Hospital n'umutahe w'abanyamahanga hanini nibo bafite imitahe myinshi yanyurujwe n'abantu bari muri leta yanyurujwe n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe ivyo rero neho nshaka kuvuga ko twaguma cyane kuko ni twagenda muri ibi bintu turiko tugwa mu mutego natwe sinzi ko mwabibonye yibi bintu tumaze isaha irenga amasaha abiri turiko turadebata ko ngo vya vision 2040 2060 ibi bintu je nabivuze naho nuwo bitonezera mu gutwi kwiwe nabivuze ko ari kinyoma ijya Bombe nasamaye ninde yanyurujwe na Neva hamwe n'umutambukanyi wiwe narimvuze imitahe yo muri Kira Hospital none si sabo bagabo nyene bariko barayatwara nivyo mvuga nibo bariko erega bariko bahonyanga amategeko amahera yaranyurujwe mwaravyumvise yabivuze Gustave amahera amamiliyoni hariho amahera arenga hafi nyimba ari 800 vy'amahero vyanyurujwe ejo bundi nyene bakimukura none muri gihe mwumva Neva asubira kuvuga ati wa muntu naho nasavye ko bamufunga hariho ubusuma bwabaye bw'amahero amahera menshi mbere n'ubudagi bwaciye bukupa buca burahagarika n'imfashanyo yari isanzwe iri kiraza ivyo vyose ni ibintu vyabaye mugabo naha mvuga rero yuko bajya nyene babikoze bamufunze nibo bariko bariba ivyo bintu rero navuze nako ndavuga Bobe n'abaciriye mwari umuntu anyandikiye kuri ivyo nyene ni kuri ivyo nyene ariko abaza ati none ko twabimenye ko Baneva baja kubika amahera mu bihugu vy'abarabu ati mbega barayamonitoringa neza ngo ntibizova bigenda nka kujya nkuru nziza ngo yitavye Imana babuze trace y'amahera yiwe apara mu muryango w'inkuru nziza n'ubu ntibazi aho yanyegeje oya sivyo Reynolds reka ndakubwire reka très rapidement ndaba nuko hari gihe tuca tuja no mu bindi mugabo reka ndakubwire nk'ivyo onye n'ibintu atari ivyo nagenda babwire kwisi hose ahantu hose ubitsa amafaranga ntibishoboka ko abantu babura trace yayo reka ndakubwire ntubona nk'aba ba Evariste uno munsi ibintu bakora erega ajya amahera mwumva ngo baja kubika muri Sudani ayo mahera baja uno munsi Evariste n'umugore baja kubika muri Guinea cyane sivyo nagenda babwira ikintu kiba n'igiki ofete usanga kenshi bafise amazina bavyandikako ego hariho abavyandika nko ku bana babo Angeline kubera kurinda kwinshi arashobora no kuyishirako ariko nagenda babwira ikindi kiba kenshi bakoresha passport y'ibindi bihugu kuko burya abakuru b'ibihugu bari mu manyanga akomeye nka Neva urashobora gusanga afise ubundi bubira nka butatu ugasanga ni nk'uwo muri Bahamas ugasanga arafise na passport yo muri Haiti ugasanga rero arafise n'amazina yitwa kenshi rero nagenda babwira ayo makonte mwumva baja kunyegeza ko amahera hari abarinda bakayashira ku mazina yabo bamubutu mwarumvise ivyaba muri za Swiss ariko hari abandi bayashira ku mazina yandi ivyo rero nagenda babwire nivyo biriko biraba nivyo bakora bakaya ku mazina yandi bahimvye nko muri Guinea murabona bafitaniye ubucuti bukomeye n'ujya mukuru w'igihugu wo muri Guinea hajya ndakubwije ukuri ko ushobora gusanga bajyamanya ama passport y'abagineye byitwa yuko bamaze kubitegura bati ejo tuvuye ku butegetsi canke biriya bifaranga vyacu kugira ntibaze babikomakome reka tubibikeho ku mazina mashasha yacu yajya ama passport mashasha baduhaye warabonye ko n'umwana wabo bamuhaye ngo yavyawe kubatise mu n'ujya mu president w'igihugu sivyo bon ubwo rumurero ndiko ndabaha ico gihe rero mu mbabarire hari babaciriyemwo hari ivyo mwariko murasigura
bijanye n'abanyaze ubutunzi bwa Kira Hospital muriko muravuga umuryango w'umukuru ariko w'igihugu nabivuze nari ego nabivuze mwosigura kugira ngo abantu babatahure mwavuze yuko ababikora harimwo umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe kugira ngo abantu babatahure bumve ivyo ari byo ko babikoze jiribe kumbure wowe ni wabona ari utantahuye uze kubimbwira kuko jewe ugumusubizamwo ibintu biri claire vyumvikana je navuze nti neva umukuru w'igihugu Evariste yarivugiye ku maradiyo ko ari mu batanze amategeko yo gufata bagafunga Sahabu amakuru tuzi ntibagiye kumufata ngo bamufunge umugambi bari bagiye kumugandagura mugabo basanga yicaranye mu biro n'umuzungu w'umufaransa Dr Piro jiribe ivyo none we ntababikurikiranye none ivyo nivyo gumumbwira ngo nisubiremwo doga kwija mu bobo rumurikasi nabasubijemwo kumbure jewe nshobora kwa ndabizi mugabo bazokumviza ikiganiro hari ivyo batabazi iyo muvuga ati umuryango w'umukuru w'igihugu ni uri mu manyanga yo kunyaga Kira Hospital no kugira ngo abantu bazokumva kino kiganiro mu basobanurire bumve isano riri hagati y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego oya nkundira ivyo uza kumva wowe uvyumve ureke kuza uransubizamwe ibintu ngo sigure ngo sobanure ngo kugira ngo uwundi ngo uzokumviriza sivyo nivyo ndavyumva urazi umwuga turawusangiye sivyo reka rero nkwereka je niko ndabivuga navuze ivyo nemera Evariste Ndayishimiye ari kwisonga ry'abantu bariko barasahura Kira Hospital abantu bariko barasahura ijya mitahe uno munsi ejo hirya ejo abanyamitahe bakazitwara leta y'u Burundi niyo izocigwa amande mwaraye munabibonye none nimubona isentare yase ko yaraye ikondanye leta kuriha amamiliyoni y'amadolari umuryango wa Nzambimana kubera amatongo bamutwara ivyo wonye ninde mu Burundi atabizi gajiribe nguma nsigura nsabwa ngo nisubiremo bon soit reka ndanyarutsa mutaranya kanijambo reka rero ndababwiye je nariko ndavuga nti mukanya banabivuze ngo umukuru w'igihugu ngo yatango batawe mu rudubi nabade ya Charles ibi bintu ibiba mu Burundi vyose none simo mwashatse kuvuga yuko hariho umukuru w'igihugu hariho umuntu amategeko ibwirizwa nshingiro risaba ko ariwe ibintu vyose abibazwa n'umukuru w'igihugu ibintu rero nk'ivya Kira Hospital n'ivyitotezwa rya muganga Christophe Sahabo jewe ndemeza yuko Evariste Ndayishimiye niwe ari kwisonga n'umutambukanyi wiwe kuko hari amakuru tubifiseko igituma reka ndaguha karoro jiribe jewe ndazi umuntu yafunzwe muri dossier ya Kira Hospital ndazi neza ko kugira afungurwe ni muka Evariste Ndayishimiye yatanze amategeko yaratelefonye ati uyu ni mumurekura ubwo rero n'uburero ndiko ndaguha sivyo ivyo rero tubireke ntumpinyuze ku bintu mfitiye ivyemezo ndiko ndatanga sivyo bon ikindi reko ndavuga mbona duhava tugwa muri uwo mutego wo kuvuga ngo turiko tuvuga ngo vya 2040 2060 ibi bintu nashaka no gusabana Andre kwigize ntabiteko kandi undi mwanya munini kubera iki erega nibimwe navuga ko CNDD-FDD ifise ububeshi bukabije hanyuma twese tukaca tujamo muri ubwo bubeshi kubudekortika no kubudebatako erega ibihinyi bagira ni nkuko uno munsi ejo Ndayishimiye yobwira komisiyo hajya mu Burundi ati ndabasavye mutwigire ingene dushobora gushira urugomero rw'umuyaga nkuba ku mupaka wa Paris hamwe na Mpanda na Gihanga ugaca usanga abantu bagengaho ngo mbega birashoboka ngo mbega ngo ubwo bijya bintu ngo birashoboka ngo mbega kugira bishoboke ho kugwiki ofete nivyo turiko turavuga kubera reka ndabaha akarorero CNDD-FDD itwagwa na Petero Nkurunziza barashizeho umugambi w'ibi bintu nyene bariko baravuga ngo vy'imbono vy'umugambi bawita Vision 2025 sivyo ivyo nibaza ko ntariko ndarota uwo mugambi hari ico bita continuité de l'État dusipoze ko Nkurunziza yaritavye Imana muri 2020 mugabo iyo leta yari hari ya CNDD-FDD kubera ari imwe ibandaniriza ko eske uyo mugambi wa 2025 eske waraheze warabaye ntiwigeze uhera kubera ko ntiturashika no muri 2025 hanyuma nyimbo uwo mugambi basanze ari mubi eske harigeze haba une mission d'évaluation y'iyo vision 2025 eske le parlement yarigeze yevalua l'action du gouvernement burundais en fonction de cette vision de 2025 byarabaye oui ou non non ntibyabaye none mwumva twosubira gute kuja kwiyumvira 2040 2060 ndabasavye vema mumbwire ingene twoja nabivuze bo
Bob ivyo nari nabivuze ariko urakoze naha rero je mvuga rero nububeshi ibi vya 20 urakoze cyane André ibi bintu vya 20 40 20 nububeshi ahubwo niturabe ni giki cihishije inyuma y'ubwo bubeshi niho rero nashaka kubandanya hamwe Gilbert nkundira mu masaha mu minota mikeyi Renaud cyansubiza ijambo doga kwijambo bandanya mu nkundira ibi bintu igitondo bavuga ko ari ububeshi kandi bifise imvo za politike byinyegeje inyuma nukuvuga ko CNDD-FDD irafise indi politike atari vision 2040 2060 twebwe ishaka yuko abantu bose tuguma duhanze amaso ngo 2040 2060 bambe 60 mu gihe yo iri kiratikiza iri kiriba igihugu yakimaze iri kirakenesha abarundi iri kirabiba amacakubiri kumbura iri kirategura iho nyabwoko genocide ibi bintu nivyo dukwiye no munsi kugoma dushirako attention nini kubera iki reka ndabahaka nkiri muri ivyo nyene sivyo turavuze ko uwo mugambi wa 2040 utabaho kuri nkuru nziza bashira umugambi ngo ejo ni heza sivyo ejo harabaye heza ego canke oya ivyo najiri biraremera ko ari oya si heza nukuvuga ko yasuroga bavuga ngo ejo ni heza cyari kinyoma uno munsi Evariste Ronda yishimiye nawe atuzana ibindi ngo 2040 2060 ngo umufuko ronkico ngo amafaranga ngo umuntu wose ronkico urya ivyo bintu uno munsi mu Burundi umuntu wose uri kuraronka ico urya oya umufuko wose uri kuraronka amafaranga oya hariko habiki abategetsi bariko barasahura igihugu bariko baracica hanyuma bariko barica abarundi paske ubwicanyi burabandanya imigambwe irasamburwa demokrasi ntayikiriho mu Burundi uno munsi muriko murabona ibiriko birategurwa ngo n'amatora nta matora hari ni inkinamico ni ibintu bariko barakora bibafasha bobo kwavansa bobo bariko baregereza wa mugambi wabo twebwe uno munsi tutariko turavuga tutavuga nico gituma uno munsi twavuze ibi vya table ronde ko ari gusinziriza abantu tuti reka dufate ukarorero ka Dr Sahabo uno munsi reka mu kurangiza nta numwe atabona ko politike y'ubutunzi CNDD-FDD iriko irakora ntaho itandukaniye na ya politike ya za ntwaro za kajyanisha miryango zo muri Afrique du Sud kubera uno munsi CNDD-FDD ibintu iriko iravuga ngo vy'ubutunzi rega ari ico tutariko turavuga hano kumbura je nshobora gucishako bariko baravuga ivy'imitahe reka ndabahakarira igituma table ronde iriko iraba hariho amakompanyi miniere bambe ibi vyo kuvuga ngo barondera abagwiza tunga par contre kiko kiraba bararondera abantu bashobora guhendahenda bakabadigadiga bakazana ayo madolari yabo gato ihajya kugira bo biyibire babandanye biba kuko barazi bati ivyo abanyamitahe bazozana tukavyiba bizishugwa n'abarundi bazoza mu myaka kumbire 40 ingahe nitubizi ariko twebwe ivyatu twabitembanye ico rero ndiko mvuga iki nta ba investisseur bakeneye haraje amakompanyi miniere arondera kugerageza gucukura biriya bintu vy'ubutare bwa nickel c'était des compagnies miniere ivyo André ni kwigize yari yabisiguye mutwemereye duha ijambo abandi kugira ngo nibaza ko abandi baza kongera kubabaza murasubira muze gufata ijambo nkundira mpeze kuko ivyo kunyaka ijambo nabona vyabaye ni objectif alors reka ndahejeje objectif iriho yo kubaka ijambo Bob Rugurika ntumuna twagwa tumureka shikana ijambo hanyuma mugerageze gusongora kugira ngo duhe ijambo ndasongoye n'ukuri kandi nirashaka sinsubire kuvuga alors oya Bob mugume ngaha nta ngorane nta shida mu mahoro alors nariko ndavuga ivyo aciyambwira ngo ivyo onye ngo bari babivuze mugabo nashaka kubabwira ivyo yavuze sivyo nagira mvuge jiri wari kugira neza ukumviriza ico nshatse gushikako n'amakompanyi miniere yaje ashaka gutangura kwinvestisa kugira acukure buriya butare bwa nickel hariya za Rutana nagenda kubwire ko abadede baraba Australien n'aba Canadien CNDD-FDD yababwiye ati none ngaha twebwe bizogenda gute inyungu yacu ni gute umugambwe ama pourcentage abazungu bavyumvise baciye bazinga amavarizi bari baje kuraba abategetsi basubira iwabo n'ubu nta kayambo haraje ngaho hejuru aho kuri Crete Nil murabizi baravuga yuko burya hari abantu benshi batabizi baravuga yuko umuyaga uri kuri ijya misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura murabona Crete
Kongo Nil barakubwira yuko umuyaga uhari ari umuyaga udahera, n'umuyaga udahera ofet sinzi kubera ingene hameze ingene la geography yaho murabona n'ikiyaga iyo kiri, baravuga yuko haraje je ndabizi ivyo, haraje izindi societe z'abadagi bashaka kuzana umuyaga nkuba, iyi miyaga nkuba ishingiye ku muyaga donc énergie éolienne sivyo. Abadede barabumvirije barumva ko ari imigambi itomoye, bababaza bati none kugira tubemerere muduhangahe, abazungu barumigwa basubira inyuma. Naha rero ndababwira nti nta ba investisseur bariko barondera abo bazosahura, ni murabe rero ahubwo abo basahuye uno munsi botunganirizwa hehe. Naha rero navuze nti kubwanje ngira nce nsozera no guheza tukivuga kubera ikivugo c'uno munsi yari akarorero k'ibitaro vya Kira Hospital. Uno munsi Evariste Ndayishimiye niwe abazwa ibiri kubiraba byose mu itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu, ingene ubutunzi bw'igihugu buriko burapfa, buriko buricwa, kuko ibi byose muvuga ngende bakarorero abo bagwiza tungana uno munsi bitavye bose bariko barasoma bijya bimenyesha makuru bya La Libre Belgique, mwarabonye ibimenyesha makuru L'Avenir, mwarabonye nabonye CDH7, ni binyamakuru bimaze iminsi vyandika ku Burundi, bariko barandika uno munsi kibazo ca Kira Hospital, ikibazo ca muganga Christophe Sahabo kiri muri Union Européenne, kiri muri Banque Mondiale, kiri mu binyamakuru mpuzamakungu. None mwebwe uwo muntu Evariste Ndayishimiye avuga ati je nguma ndamufunze kubera inyungu ziwe, none mwe murumva muriko tuba tuyumvira ngo abagwiza tungo badova he. Ndahejeje kumbure ndaza kugira ico nsubiye kuvuga naro akari. Ego, merci beaucoup Dr Bob Rugurika kuciyumvira mwashikirije. Nibaze yuko abantu batatu bari bapojera amakestion bose bishuwe, reka dukurikire kubakurikira. Innocent Muhozi. Pardon? Renaud, hari akantu gatoyi sishaka kugarukana amadeva. Ego professeur, ego. Hariho question Pamela yabajije agitangura, kandi que je pas voulu kugira ico ndayivuze ko yavuze ati none juridiquement abantu baza gushora imitahe mu Burundi bazi ko igihugu kimeze nabi, ayo mafaranga bazoyarya est-ce que nta juridiquement nta disposition tushobora gushiramwo, bashobora gushiramo ma contrat bati nibayabiba ntihagire ikintu muzoza kubaza. Ico kibazo nibaza ko twari dukwiye naco nyene kugira ico tukivuze ko tucimvire, parce que c'est important kuko hari abantu de bandi, abantu benshi baza ngo baje gushora imitahe nabo nyene n'ababandi bagahura n'abandi babandi, hanyuma ugasanga batanze amadeni igihugu, ayo madeni ugasanga ariko yishurwa n'abana tuzovyara n'abuzukuru bacu. Ivyo rero nibaza ko est-ce que juridiquement hari une disposition qui protège nous le pays pour contre ces prédateurs. Ico kibazo nibaza ko ataco twishuye. Ego Andre Nikwigize ivyo yari karashikiriza Renaud de Butari. Pamela yari yabajije ikibazo aranavuga ko no gerageza kucishura kuri ico. Umunyamutahe wese iyo yijiye mu gihugu arasinya amasezerano na leta canke ishirahamwe bari muri leta bagiye kumvikana ku vyo bazokorana. Nasiguye nko ku karorero k'ibitaro Kira hariho traité bilatéral d'investissement y'Abadagi na traité bilatéral d'investissement y'Abongereza yari yaragiye mu ngiro. Muri ico gihe rero harimwo ibintu vyinshi amadisposition ategekanya ko bazoba protege, ariko kenshi usanga batavyubahirije, ugasanga bagwishije mu rudubi leta y'u Burundi ikabakondane ku rugero rurengeje, ku rugero rumwe biba bigoye. Mwibukereza affaire Ruberski, Afimete, ivyabaye nibi rero ni nko mu ntumbero nk'iyo nyene. Iyo mitahe bazanye ntibari baje kuyasesa mu gihugu. Amategeko no mu Burundi yariho, uravye code de société, code de commerce irabakingira ku rugero rumwe nk'abarundi, ariko nari nabisiguye abategetsi bacu ntibashira mu ngiro amategeko. Ikibisa amategeko ahubwo ikibi ni kutayashira mu ngiro, kubera nyabutungane buri mu kwaha kwabo aribo babutegeka butigenga, kubera n'ababukoramwo abaribo babazanye n'amategeko arimwo novuga gute utunenge twinshi.
we nkuko ubona nka pouvoir judiciaire abayikoramwo bica muri pouvoir legislatif bigaca no muri pouvoir exécutif no mu makotation aragahaze twama twakomye induru kugira le pouvoir judiciaire yigenge batogwe hagati muri bo par leur pair hakurya tubibona mu bindi bihugu ico bita chief justice perezida wa cour supreme afise igihagararo kingana n'ico umukuru w'igihugu n'ico utwara legislatif ari kugira ya séparation des pouvoirs iri prévu par l'article 214 je mungira ariko uko siko tubisanga iyumvire nk'aba juge aba magistrat baba côté par ministre wa justice ari censé être muri pouvoir exécutif ivyo ntibigirwa vyategerezwa kugira uniquement par abo muri pouvoir judiciaire conseil supérieur de la magistrature ijamwo umukuru w'igihugu ikajamwo ministre wa justice ivyo ntibibaho namba hategerezwa kuba harimwo abantu bo mu butungane gusa rero amategeko si yabuze fatira karero gasanzwe kuri les accords de Cotonou ndavya article 96 hagati ya Union Européenne n'ibihugu vya Afrika n'ivya Caraïbes biri clair ko bategerezwa kugendera kuri bonne gouvernance baronse ifashanyo kuri respect des droits de l'homme kuri état de droit ariko siko twama tubisanga yabivuze professeur ko kuva muri 2009 credit za Union Européenne zitagitangwa inkwirikizi nizi ni kubera batigeze bashira mu ngiro nyamategeko bagiye barabivyora babitwara hari amakondanasi aba ku bihugu bimwe bimwe bobo bakavuga bati twebwe tuza turabijya n'abana bacu abuzukuru ntaco bitubwiye leta izoriha kuko hari principe de la continuité de l'État we ntushobora kuvuga ivyari kuri mwezi gisabo n'abaciriyemo ubuririye ivyo bavuga ngo leta izoriha hari kibuze yuko haje yindi leta izo leta z'abadagi n'abongereza baje kwishuza ivyabo umuntu atoca bakubita camunara ivyo bivye vyose hanyuma tugasubiza mu yabo tukareka gukura mu y'abarundi Ronald nagira ndabishike ko yuko hari ico bita action réquisitoire mu mategeko muri ico gihe no kuvuga yuko iyo hari umuntu yakoreye nabi leta repropose n'abandi bagize iki leta ikabakondana leta irashobora guca ivuga iti mwabigize uko ivyo mwatwaye vyose birabasezi tubapfunge hama tuvyiyishure naho tubatwararishe ivyo rero ni ibintu bigirwa mu gihe hasubirijwe n'intwaro nayo nyene igendera ku mategeko ivyumva urabona iyo sende divyo ntaco biyibwiye ibobo baca bakorana ahubwo n'abandi bagangisteri ni nk'amakartere ahura ngo baje muri investissement kumbe haje ababandi ku bandi bakagirana amakonvansiyo atabaho amakonvansiyo nyayo mubazanye ku investissa nabo mubona bo murikira bari mukuri nabo nyene barasahugura ukomba amazi nico gituma bariko bakurikiza amakano ari prévu par l'arbitrage biri muri ayo traité bilatéraux bari basezeranye kandi bishigikiwe biri coiffé par la Banque mondiale par le groupe de Washington n'ibindi bita convention de New York bishira mu ngiro nabahaye akarorero kuri jurisprudence y'igihugu ca Tanzania ngene catsinzwe les biens meubles immeubles se trouvant à l'étranger vya Republika ya Tanzania birafatwa baravyishurako ariko hoho novuga nti Tanzania yoyo yaranashize mu ngiro ivyo bintu nabo rero bandi babishira mu ngiro batabishira mu ngiro vyose vyabo pourront être saisis facilement rero umuntu ari akabazo Maître Gustave nimba munyumva mbega ko tumaze kubona imanza mpuzamakungu zimara umwanya munini ubwo rubanza go izo nzego zitowe muri ibi bijanye no kurenganywa kwa muganga Sahabo abarundi bo kwitega yuko bishobora kuzofata igihe kingana iki hamwe mwotsinda ni igiki leta nayo mashirahamwe yose yagiye hamwe kugira ngo ahohotere abanyamitayo muri kira azohomba Gilbert nababwiye yuko hataragera habaye ico bita mise en demeure ntiharagera kwitwara nyimba mwankurikiye neza ico ni kimwe ica kabiri naho mu masentare mpuzamakungu ibintu vyose babikorana ubwira n'ubwitonzi na transparence no mu kwishura kugira bashira imbere ico bita principe di contradictoire niyizana mode de vérité niyizana équité niyizana égalité des armes rero bifata umwanya munini ariko naho vyofata umwanya munini no kugira abandi bishure batishuye baratsindwa bagakubitwa impaga rero ivyo ikibazo s'umwanya ahubwo ikibazo ni résultat ikibazo no kugira n'abandi babibone yuko abandi barenganijwe biri mu nzira biriko biratunganywa abarundi bo bapasya ni ubu barayipasya haciye imyaka niyi bari mu muriro muri enfer
rero ico nagira mperaheze bamenye yuko ibi bintu vyose biriko biraba biragira fin harigeze aba basumvye ubutegetsi ba Mobutu ba Yasimbeyadema hariho ba Saniya Abacha ibintu vyabo vyarafashwe mu mabanki y'amaswise mu mabanki y'abadagi muri za etazi birasubizwa leta biraja mu mugambi muhora mwumva revyemara abo birukirwa kwa ba Theodoro Byambagwe Mambazogo abo ba umukuru w'igihugu ajayo no mu gutambukanye wiwe bari amaprosa ariko araba ku bintu vya bayinvestije iwabo kandi vyarafashwe naco biriko birabagirira akamaro urumva rero vyose ivyo ko ari ibintu vyo gufatira umwanya mu bwitonzi bwinshi no gukurikiza amategeko siyo rero yarabuze ariho arabakingira abo baba bazanye imitari bari kubiri hari abaza mu bubandi n'ayandi makaratere agahura kujya kwa makaratere ya Mexique za Capone mu Butaliyano rakoza Nostri gahura n'izindi nivyo tumaze iminsi tubona ariko les réels investisseurs ntibashobora kuza guta umwanya wabo mu Burundi barabona ibiriko birakurikizwa bararaba amakuru baraza akarenganyo kaya Christophe Sahabu iri emblématique rapporteur spécial wa droit de l'homme mu Burundi yarayishikirije twabishikirije eka no muri comité des droits de l'homme ubu bigezeyo. Murakoze cyane ngira Romatayo tubwira abakurikira ego reka dukurikize Muhozi hama ninahazwe na Ndoricimpa. Muhozi mwiriwe. Mwiriwe Romata, mwiriwe Renaud na Gilbert, mwiriwe mwese. Mwiriwe cyane, karibu cyane gose. Mwiriwe. Joyeux anniversaire encore Renaud. Ego murakoze cyane murakoze gose, merci beaucoup. Mwiriwe professeur André na Gustave, maître Gustave. Mwiriwe neza. Mwiriwe Bob. Sinza guteba kuko en fait izi intervention za nyuma zisa n'izigarutse ku bibazo nariko muravye titre guet-apens pour les investisseurs. En fait mu makonvention ya Banque mondiale mperuka ku majustement structurel hama harimo iyi clause ya protection juridique des investissements et de la propriété privée. Nkuko Gustave bivuze bishobora kuba biri mu matexte mugabo de manière éclatante Bob yasubiye kutubwira urubanza rwo kwa Nzambimana kuri ziye ni atteinte à la propriété privée. Basha Jesse numva uri karavuga ni Innocent Muhozi. Ego Bob ni Muhozi ariko aravuga. Sinumva ntacu ngira murambwiye. Ego. Nk'ibi bya urubanza rwa Edouard Nzabimana rwaraye rucitse hariho une multitude de expropriation, ce n'est même pas des expropriations légales ni sorte ya barasahura abantu tout simplement leurs biens privés ari la terre ari d'autres business nk'ibi bya Kira n'izindi nyinshi ziriho. Je rero nkagira une question kuri kwa André notamment sur cet aspect là. Comment ça se fait que za FMI zikigerageza kugira utuntu na leta y'u Burundi alors que de manière très évidente le principe fondateur même de ces coopérations, il y a sécurité des investissements de la propriété privée, il est pratiquement sacro-saint pour pouvoir gukorana nayo ba système d'investissement yose, il est de manière évidente pas respecté. Araba particulier ari nizo investissements zindi ziba zavuye hanze. Nkurikize ku ikibazo kindi yaciye Gustave ayiboshe cela twarabonye ama état aja muri faillite akaba ama état ce qu'on appelle les états narco-états. Les narco-états byarashyize spécialement muri Guinée-Bissau aho usanga leta isigaye ari un grand trafiquant de drogue et de blanchisseur, isigaye ari sorte ya icari ca tous les trafics zirego zishoboka, donc akaba amahera circule bwaba ari totalement illégal. Byaravuze mu minsi iheze qu'il y avait quelques tendances dans ce sens-là ku Burundi, sinzi ko hari ico bufise kuko information concrète, mais à un moment on a vu des drogues zose zishoboka mbi ziriko zirasirikira mu Burundi zica abana bakiri bato abakuze ntawuzi ivyabo. Est-ce que iyo tendance yo biri iriho ikaboneka ko hari Burundi bushobora kuba état un narco-état? Alors aya ma principe yose mwavuze en fait ibi bya FMI bya
nibi twako turago bya sécurité juridique des affaires et des propriétés, même si ce n'est pas respecté. En fait, iyi titre ni tellement pertinent. Ushobora gusaba gute leta qui respecte amategeko, kireka kuba corrompu, kireka kuba en fait, il faudrait qu'il se réunit totalement kugira ibi bintu bishoboke. Est-ce que leta y'u Burundi ya CNDD-FDD iri kwirereniya? Bo twese turabibona ko ntaho biriko birajya mugabo ça supposerait ko bireniya totalement bagahera kuba corrompu, bagahera guha abantu akazi batagashoboye, bagahera gusahura, bagahera etc. Ntibishoboka, ntibikunda. Niho bingarura kuri cya kindi kandi mwakivuze, abantu bariko baraza ku investisseur mu Burundi, ce serait intéressant kuraba exactement baribo. Peut-être que ça peut expliquer aussi le flou iriho. Bon, hariho umunsi w'ejo peut-être qu'il dira ati habonetse ayangana uku, mugabo est-ce que ntihashobora kuba hari occasion yabaye créée ku byitwe ko habaye cet événement, hashobore kwinjira d'autres investissements plutôt zidashobora kuja habona. Icyanyuma c'est très bref. André Duhuizeriak, il avait ébauché ça, les considérations des géopolitiques régionales notamment. Naho baba batariko barexporta ibintu iwacu parce qu'on n'est plus capable d'importer quoi que ce soit, sauf s'ils mettent effectivement une mahera chez nous. Il n'y a pas de considération strictement politique, de politique régionale aussi. C'est kuvuga ati tugume hafi gukora la région irimo des intérêts multiples et variés, Congo, mu Burundi n'amaminere ntabuze. Nituje kure donc bakaguma utwo tuntu baguma batanga ataco biri buhindure. Dernier aspect qui me paraît fondamental de tout ce qu'on raconte, est-ce qu'on peut parler d'économie mu gihugu kitagira électricité purement et simplement? Nta investissement iboneka iriko iragirwa mu Burundi sur la question d'électricité, d'énergie, donc nta économie wo kwita économie ata energie mu gihugu. Sinzi ico André muba mubyiyumvira ko murakoze. kumbura ngira baraza kubishurira rimwe n'abandi. Rumata nimba ariko aratwumva yari yavuze yuko Pacifique nawe nyine akeneye kuvuga. Pacifique nimba mutwumva namwe mwo tuga kwijambo. Ego mwiriwe cyane, ndabumva, kandi nk'uko n'abandi bavuze imbere yanje, ndipfurije isabukuru ryiza Reynaud Butari, igikorwa ariko arakora. Murakoze cyane gose Pacifique, murakoze cyane, karibu. Ego igikorwa ukora ni igikorwa cyiza cyane, Imana ikongera imigisha n'iyindi myaka myinshi kugira ngo bandanye udufasha byinshi. Kandi ico ngomba kuvuga muri icambere cyo kuri uko kino higaniro turimwo uyu munsi citwa inyishu buriya yaco, inyishu y'ikibazo cyabajijwe n'Indayishimiye wenyene yanayitanze muri hamwe yaje imbere y'abacamanza muri 2021, wenyene akivugira ko mu Burundi atana kimwe gikunda kubera ko atabutungane dufise. Wenyene akivugira ingene abategetsi bafatana n'abacamanza kugira ngo banyage n'uwagira azane udufaranga. Wenyene akivugira ko bagishobora kuzana imitahe mu Burundi kubera ubwo butungane. Inyishu mu bisanzwe iri mu ijambo ry'umukuru w'igihugu wenyene, kuko guhera ico gihe abivuze nta na kimwe yigeze atwereka cyahindutse muri ubwo butungane. Ntiyigeze atubwira ngo ubu bya bintu vyahora bibera mu butungane vyaheze ku buryo umuntu yosubira kwizigira kwiyoza n'imitahe yiwe mu Burundi ntibazomugire kumwe nari nabivuze. Mu ncamake, uwuzana imitahe wese mu Burundi azoba yizaniye abasuma, kuzoba ari kumbure kutamenya nyene nayo ubundi umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe ico yaramaze kucishurako. Uyu munsi niriwe nza nderekana abantu ubwo butegetsi bwagiye burica n'iyo bagize ico bagerageje. Kuri mvuga co kimwe na Muhozi, mvuga co kimwe na Bob Ruguri, kuko yavuze ni leta y'abasuma, ni intwari iboneka ko ari iy'abasuma. Kandi buriya burya tupfa no gutangara uravye kuva ku rugamba uko bari bameze aba-CNDD-FDD, burya babandanya ingendo yo ku rugamba. Wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri niwe yavyanditse neza muri ca cigwa yakora muri 2016, aho yerekana ko CNDD-FDD yananiwe kuva mu muhari w'abagwanyi ngo ihinduke umugambwe nyene wotwara igihugu yigenze nk'umugambwe.
inyifato yabo iguma imeze nk'uko bari ku rugamba, aho umwe wese mu gace afise canke bagiye gukora igitero canke bari kwibarabara, igikorwa bakora camye ari ico gusahura. Umwe aho wese ahari ari mukuru yarasahura, akarunda, akagira bike bike ahereza abo bari kumwe ku rugamba, ariko burya uko batwara igihugu niko bitwaye muri reberiyo yabo, nta cyahindutse buriya iyo umuntu abiravye. Ego Pacifique ntahazwe mu nkundire ndabaciremwo nk'uko nabibajije Bob Rugurika gukoresha imvuga ati ni leta y'abasuma n'abasuma bariba. Ntimwumva yuko bikeneye yuko musigurira bariko baratwumva ko mutotanga ivyagirizi vyo ku munwa gusa mudafise ivyemezo, mugatanga uturoro kamwe canke tubiri twerekana ko abo bantu muvuga ko ari abasuma, ko mutabafatanya itonga? Je sinzi yuko hari n'ibindi vyagirije bikenewe, none ko bavyivugira. Umukuru w'igihugu wenyene avuze ati twebwe uko tumeze muri buno butegetsi dufise ubutungane, abacamanza bavugana n'abandi bantu hano mu butegetsi bakaca banyaga umuntu azanye imitahe. Wumva hari n'ikindi kintu gishasha dushizemwo? Uravye nk'ejo bundi urubanza rwa Bunyoni, ukaraba ibintu ku muntu yahora umushikiranganji wa mbere, ibintu twamye tuvuga imyaka n'imyaka dushira ahabona, kubera ko Bunyoni Ndayishimiye bagize ico bapfuye gusa bakacaza kutubwira ko afise imiduga n'amazu amajana, ko umuntu afise ibintu birengeje ubwenge, arivyo twahora twama tuvuga. Sinzi vy'ukuri ko hari n'ibintu bindi bikenewe ngo tuzane ngo ni ivyagiriji. Bonyene baravyivugira, bonyene bariko baragirizanya barabitubwira ivyo bakora. Umva ciye mfata uburorero twiriwe turatanga uno musi, dufate nk'abantu nka babiri gusa mubo muno musi twashize ahabona aba bagwizatunga bagiye baricwa n'ubutegetsi. Ufate nk'umuntu Matwi ni Evariste Nyandwi wo mu Rutana, umwe yanyuruzwa mu kwezi kwa12 muri 2016. Matwi yari amaze igihe abwira umuryango wose ko yimirije kwimukira i Bujumbura mu gihe bazoba bahejeje kubaka ihinguriro rya FOMI. Umuryango wari ubizi ko ariko ashyira amafaranga yiwe yose mu bintu vyo kubaka FOMI, ariko hatangura kuza amakuru yavuga ingene FOMI iriko irubakwa, abakozi nyene babatora bavuga bati hariho abadashobora kujamwo baravye ubwoko kanaka, ukumva ngo umukuru w'iperereza w'ico gihe Etienne Ntakarutimana niwe yigira agafata agafirima bariko barubaka, akaca bishira Nkurunziza. Mu nyuma rero bihava bivyara ko wa Matwi yafise ivyo yasizemwo, ahubwo aca yicwa. Umushikiranganji nawe nyene yarajejwe ico gisata, umwe yanyurujwe itariki 30 z'ukwezi kwa12, uwundi acaraswa itariki imwe mw'ijoro harya nyene umwaka ugitanguye, itariki imwe y'ukwa mbere. Umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru bararashwe, bose bariko bazira ivyo vya FOMI. Mu nyuma ukaca usanga FOMI, mwaravyumvise mu nyuma induru vyateye Nkurunziza amaze gupfa, bavuga bati hariho amafaranga FOMI yateza kuca igabira umukuru w'igihugu, ikamugabira nk'ama action yiwe, kandi ata amafaranga yagiye gushiramwo. Bariko baringinga Ndayishimiye ngo nawe ajemwo, bamubwira ko ubuzo umukuru w'igihugu wese ayo ma action ategeza kuba kucaba ayiba. Urumva ivyo bintu biravye, naho nogarukira kuri ako karoro konyene, kuko woca ufata Oscar Ntasana ingene apfa kubera ko yagiye kuronka kontra yo muri ONU, baje gukota ijya hoteli yiwe Nonara Beach, aho tugeze muri 2017, bakamwemerera ko bazomuriha amadolari 50,000 ku kwezi. Nkurunziza ati ivyo ntibishoboka ko ayo mafaranga aribwa n'uyo muntu. Bunyoni ati ivyo ntibishoboka ko aribwa n'uyo muntu, baca bongera ko n'icubwoko. Ingene Ntasana anyuruzwa na garde presidentielle muri ndondeza twavyerekanye kenshi, abanyuruje Ntasana baribo. Umva ari intwaro, umuntu yoca yita ngo ni intwaro y'abaki? Canke hamwe twumva muri 2019 bahamagara abagwizatunga b'Abajorudanien bakaza ku kibuga c'indege ca Bujumbura ngo baje gutora ngo ubutare ngo buva muri Congo. Desire Uwamahoro agafatirwa ku kibuga c'indege, ariko ategeka ko bamuha ayo mafaranga bazanye miliyoni 2 n'ibihumbi ico gihe, ariko abaka n'ibihumbi 300 ngo nibayamuhe ngo inzahabu ngo arazizana inyuma. Muribuka 2019 Desire Uwamahoro aciye afatwa agapfungwa. Ndibuka muri RPA mwaraduhaye iyo nkuru rwose, mukerekana ingene mu butegetsi hariho abariko baranigana, bamwe bati narekugwe, abandi bati napfungwe, ivyo akoze ntibikorwa, ariko inyuma y'amezi 3 baca baramurekura.
nkuko umenga nta cyabaye umuntu yovuga ko abasuma none abo batabaye arabasuma abo bantu bagira ivyo abasuma boca baba ari iki ni igiki kindi twakwita abasuma nimba iyo atari intwaro y'abasuma ku bwanje je nukuri naje mugani wa Bob siza kubicira iruhande ni intwaro y'abasuma rero ico ahanini ico nagombye no gufatira ko ijambo aha nagombye kubasangiza intahe y'iyindi table ronde nk'iyi yabaye muri 2012 nibereyemo jewe nyene Innocent Muhozi nawe nyene ari ngaha twari kumwe twarajanye i Geneve mu yindi nama y'abafasha Burundi nk'uko byabereye i Bujumbura mbere mu myaka ya mbere hariho nk'ivyo André Nikwigize yagize ati ubwa mbere ni Mandela yaba abihagarariye kugira yumvisha abantu kuzana amafaranga muri 2012 naho yari PNID yari naco gituma inama yabereye i Geneve hajya ku kindi cicaro ca ONU kiri Geneve ico gihe aho ngomba guhagarara n'ingene hariho urufatane rwa politike n'ivy'ubutunzi naho bajya abategetsi bo usanga umenga bashaka kubikwepa nko ijambo ry'igiswahili kubicira iruhande ariko biguma bifatanye udashobora neza ivyo vy'ubutunzi vya politike navyo wabitaye ico gihe ngerageje kumera nk'unyaruka imbere yuko tugenda i Geneve wari cegera c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri yaradutumye ko atumako muri société civile adusaba ngo tumuhe impanuro ingene bo kwigenza i Geneve ingene ibintu tubibona ijambo twe twaba tuzovuga kugira avyumvirize ko bimeze duhana ivyumviro 2012 muribuka ko mu Burundi ikintu cyavugwa cyane yari safisha byari bijya bintu by'ama execution extrajudiciaire twicaye mu biro kwa Rufyikiri turamubwira tuti ivyo ari byo byose naho muba mwateguye neza amadosiye yanyu mugende mwiteguye ko ikibazo nyamukuru muzobazwa mwebwe n'amakungu n'aba bantu bariko baricwa baba FNL mudasigura igituma muriko murabica kandi n'ababica ntibabihanigwe iki kintu cy'ama execution extrajudiciaire kizobabera ikibazo gikomeye kandi twe mukitwitegeko ko natwe dufashe ijambo turazoreka kubigaruka ko ivyo bintu iyo nama tumaze kuyikora hari nko ku munsi wa gatanu dufata urugendo kuwa gatandatu si je me trompe mais kuwa gatandatu hamwe noba nihenze tuzaba twagize kuwa kane ahandi tugenda kuwa gatandatu niho hacategurwa n'umugambi wo kunyuruza bamwe muri twebwe nka jewe ico gihe narahatswe kunyuruzwa kugira ngo sinje muri iyo nama y'i Geneve ngira kubera bari bumvise uko kuntu twari twavuze muri iyo nama na Rufyikiri byarabateye ubwoba ndibuka ingene hari amashirahamwe yari yavutse mashasha hariho umukenyezi umwe yari mu barongo ayo mashyirahamwe yegereye CNDD-FDD caza kumbwira ngo urumva ngo nashaka ngo je mu gatondo kare aho nyine kwa gatandatu ngo mukuru w'igihugu ngo ari Ngozi ngo perezida Nkurunziza ngo yantumye ngo aripfuza ko mwobanza kubonana ngo imbere yuko uje Geneve ngo mu gatondo hazoza imodoka ngo batonungikire ngo imodoka ngo cye tujana ngo Ngozi kugira muvugane iyo mudamu nimba ariko arumviriza ikiganiro aza kwiyumva ko ndavyibuka ko vyabaye ivyo bintu we ntiyarabizi ko ndabizi ko akwana n'iperereza kenshi abarundi uko tumeze urabimenya uko umuntu wari ukinumira wakibaza ko ari wari umuhinga utabizi je nayo ndabizi ko akorera iperereza hanyuma ico gitondo aranantelefona cane ngo ya modoka yabonetse ngo mbega turagenda mbega ntitugenda hanyuma ndamubwira nti nkaya n'ukuri mbabarire ndabona je bitoshoboka ko njayo nturabona dufise n'urugendo uyu munsi nyene ku mugoroba nta kuntu noje Ngozi mpabe mfata n'izindi ngendo nimba uwo mukuru w'igihugu akeneye ko tuzovugana naragarutse kumbure dutumire n'abandi bo muri société civile ngende njyanye n'abandi sinijane nuko haciye akanya nk'iminota nka 20 gusa ndamwankiye nsubiye kumubaza yaciye ambwira ngo ariko kibuga cy'indege ngo yagira yuri indege nkacavuga none uyu muntu mu kanya ariko ambwira ko tuba tujyana Ngozi aza ari ku kibuga cy'indege atani iminota 20 haciye naciye ntahura ko uko umugambi wari umeze n'urira iyo modoka sinasubira kuboneka byari kuba biheze rero turagiye turashitse i Geneve haraba amajambo Rufyikiri yari umuntu azi kuvuga neza ibyo by'ubutunzi bumva ko abizi incabwenge munywa dushira no mu bikorwa by'imigwi ndibuka nk'umugwi twakoreyemo je na Muhozi twari kumwe na Faustin Ndikumana twari kumwe hari abashikiranganji wari umugwi uhagaze cyane kuri bonne gouvernance kuri droit de l'homme kuri démocratie
eh, abashikiranganji baravuga nari kumwe na ba Edouard Nduwimana n'abandi baravuga, haragera igihe natwe dusaba ijambo, eh, Muhoza arafata ijambo nanje ndarifata, ukabona ko dufashe ijambo abashikiranganji baciye bakanya, wamengo ibintu byose noneho karabaye birapfuye, ati ba bantu bagira bavuge, ibintu byose twateguye bigira bitubana amazi. Maze ico gihe baranatangara, kuko mu ijambo twafashe twashigikiye ko leta yoronka amafaranga. Twaravuze tuti niko mu Burundi turafise ibibazo, hariho amategeko ariko araza yo kugabanya umwidegemvyo wa societe civile, kugabanya umwidegemvyo w'abamenyesha makuru, kugabanya uburenganzira bwo kugira amanama no kugira imyerekano. Twabwiye tuti hariho iyo migambi y'ayo mategeko, tutariko uko biri muri kino gihe Uburundi kiracyari igihugu gifise umwidegemvyo. Tuti ahubwo amafaranga murayatanga, mugabo muyatangana ijambo. Mubahaye amafaranga mubibutse ko umwidegemvyo ari bwo butunzi bwa mbere bw'igihugu. Ntimupfe kuyatanga, mubabwire ko muyabahaye ariko mukeneye ko uwo mwidegemvyo uguma mu Barundi. Rero tugiye kuvuga iryo jambo, wamengo sinzi ikintu tubakuye kurusyo babashikiranganji babona biruhukije, mu gihe bari biteze ko dufashe ijambo ibara rizoba riguye. Mu nyuma hari uwabagiye ati mbega ejo tuzokumva abantu bazokwemera amafaranga. Uko bihera ivyo bintu, izo nama ukuntu zihera, baje mu nama bamwe bose baravuga ico biyemeje kuzotanga, ariko ico biyemeje kuzotanga ntikiba gisigura ko ariyo mafaranga azoboneka. Sinzi ko mwibuka ko tuvuye ico gihe Geneve, leta y'u Burundi yavuga ngo yaronse amafaranga arengeye kure ayo yasavye, ngo yaronse ngo incuro zibiri ngo amafaranga yari yasavye, niko leta yavuga. Twagira tuti aho rero tugiye kuba igihugu ca mbere gitunze, nimba amafaranga yose mwari mukeneye kugira dutunge muyaronse incuro zibiri, ariko ntavyo twabonye. Twabonye igihugu kitacisununura kubera ico. Uko bimeze ni nka kujya mu manza z'ubugeni zo mu Burundi. Mu manza z'ubugeni umwe arahaguruka ngo ndakugabiye inka, uwundi akati ndakugabiye iki, uwundi ndaguhaye igipande cy'itongo. Wumvirije umuntu yagize mariage mu Burundi uvuye hajya muri reception ya mariage, wogira uti aba bantu n'ukuri bavuyeho batunze. Mugabo mu nyuma ukabaza uti mbega za nka zose bakugabirura zifise ntazubona. Nabo niko bimeze. Ejo muzokumva abantu benshi bazovuga ngo bayafise ico bagavye, ariko ni ukwiyumvira kugira uwo muntu aguhaye amafaranga yiwe azoyaguha gute, mbega aho bayahaye nde? Jena igihe hagenwa nk'uyu mushikiranganje wa mbere dufise Gervais Ndirakobuca, habwiye abantu ni umukuru w'igihugu yagize umushikiranganje, kumbure ko akuye Bunyoni yarakeneye uwundi aza kumufatira abo aza gutera ubwoba, kumbura aboje kumugora bari ku ruhande rwa Bunyoni. Ariko umushikiranganje wa mbere yarakwiye ko umushikiranganje yumva neza ibibazo ibi by'ubutunzi. Burya wewe wenyene wo guha amafaranga yiwawe hagusaba ngo uze kuyashira mu kintu gitwagwa na kugarika wewe yatanga. Wotanga vy'ukuri ngo ndakugarika zondanira amafaranga anje kugira atera imbere. Ni gikazi mu by'ubutunzi. N'ubu biriko biravuga wumva avuga iki? Wumva ariko arongora gute iyo nama ngo yerekane y'ibintu bizotera bija. Nibapfa kuyatanga gutyo. Igihugu turiko twerekana ko atakintu tabutungane bukora, igihugu cica n'ubuzanye two dufaranga, n'ibintu byose by'imigambo uzosangaho. Usanga nibihe bishasha biya bihari. Bihari by'umukuru w'igihugu, bihari by'abana b'umukuru w'igihugu, amasosiyete twumva ngo Kijumbu hehe hariya ibugendana, ngo bariko barakora ngo sosiyete yindi yuko umwavu ngo ni y'umukuru w'igihugu, ngo bariko barakora sosiyete usanga ngo y'inyama z'inkwavu ngo ni y'umukuru w'igihugu. Byose atari umukuru w'igihugu ni Ndikuriyo, amasosiyete y'Imakamba, atari Ndikuriyo ni umukuru w'igisirikare, atari umukuru w'igisirikare ni uwundi mu general. Byose biri muri ako kagwe. Nta sosiyete nimwe uzosanga yabonetse muri iyo ntwaro, isosiyete bavuga ngo irakomeye ikora ikintu itari iyabo bagenero, atari umukuru w'igihugu, atari ibindi bihangange. Uwundi wese azanye amafaranga yiwe atasizemwo abo bantu, inkurikizi no kucuba nka matwi, no kucuba nka bitwavuze bya ntasano, no kucuba nk'abo bandi bose. None uwo muntu nawe bangwa duratanga ayo mahera yamaze kumenya ko imeze gutyo, yo yashiramwo gute? Byoshoboka gute kwaza n'amafaranga yiwe atana kimwe cyakoze gihumuriza abantu? Rero aho niho
nagize ntereka iyo ntahe y'ivyo twabayemwo muri 2012 muri Octobre 2012 ndayibasangize kugira ngo abantu ntibatangare ejo banumvise ari bavuze ngo bazotanga amahera kuko ivuga ni kimwe kuyasohora ni kindi ngira mu kurangiza niyo Nikwigize yafata ijambo mbipfuza ko mu kuza gusigura kumbure yoza gushiramwo kwerekana urwo rufatane ruri hagati ya politike n'ubutunzi kenshi bibaza ko nk'ibi bintu byo kwanka kusubizaho umwidegemvyo w'abarundi ko bibafasha ntabwo bibafasha iri jambo twavuze nkaho i Geneve muri 2012 bakumva societe civile izwi neza ko yigenga yo nyene iravuze ijambo ngo igihugu cyacu giha amahera mushigikira umwidegemvyo musabe kubandanya iryo ryari jambo riza gupeza muri ivyo bintu byari ko biravugwaho hantu iyo twese duhagarara tuvuga tuti amafaranga ntimuyatange icyo gihugu karabaye vyari kugorana burya hari abatari bake bari kuca bahesha kwiyumvira kuyatanga rero umwidegemvyo n'ubutunzi ku gihugu twama turiko turasemera tuti nibaheze izinjyane za politike nimba koko bipfuza ko umuti w'u Burundi uboneka ariko Pacifique nahazwe ibintu babiboshe nimba muriko muranyumva Pacifique nahazwe mu byo twabonye vyandikwa n'ibinyamakuru mu ijambo umukuru w'igihugu yavuze yerekana yuko ibijanye no guharanira demokrasi kugira politike nziza n'umutekano vyatwaye umwanya munini igihugu kandi yuko ivyo babikoze ubu hageze ko baja ku yindi ntambwe